Adamu na Eva ngabo barabayeho baribarutse bibaruka Gahini na Abeli sivyo barabyaye nabandi ego mu bw'inyuma ya Gahini na Abeli. Gahini nuko arica Abeli suko turiko turasoma muri Bible haranditswe ati Imana ishirako ikimenyetso Gahini nivyo kugira ngo ntihaze hagira umuntu azomugirira nabi ko tuzi abo aribo biremwa aribo bantu ba mbere Imana yari imaze gushira ku isi. Gahini yarongoye umuntu avuye hehe avuye mu muryango wa hehe tuzi ko Adamu na Eva aribo bantu batanguye kubaho. Gahini rero tuvuga ko yarongoye mushiki wiwe yego mushiki we yagiye kurongorwa na Gahini kandi azi ko Gahini yavumwe azi ko Gahini amaze no kuyica. Okay, mbene igiki cyo tuma twizera Bibiliya? Icyo tuma twizera Bibiliya sample yuko bijya byose vyanditswe muri Bible ari kujya nyene vyagenze canka ari byo. Kuko abantu benshi barafise ugusenga, barafise systeme basenga kubera ko bavukiye mu miryango isenga, bakuze babona batwagwa muri eglise ariko exactement byinshi byo mu eglise hariho ibintu bataramenya neza. Urumva bo bagenda muri eglise kubera ko bakuze babona bagenda. Vihama nagomba kubaza gatonya turazi neza cyane yuko aha mu Burundi wacu Imana ntiyamyeho. Imana yo muri Bible, Imana twigishwa ntitwamye tuyigishwa. Ava hari bindi twigishwa bitandukanye n'ivyo twigishwa mu eglise ubu. Bisigura ko abantu ba kera Imana twebwe turiko turiga bobo ntayo hari abapfuye batanayizi. Kuri hajya nyene bijyanye nibaza yuko babifata nka kujya abakatolika bafata Bikira Mariya kuko abakatolika mu gusenga nabo bashira igishusho cha Bikira Mariya bakavuga ati dusabire mama wacu. None dupinze bajya bisigura ko n'abakatolika tuba tubapinze nivyo ntajuru bazobona ico secret. Abashinwa bose yo bava bakagira bumva Kirundi ni bumve yuko byemera bemera ivy'iwabo bumve yuko batazobona ijuru. Abahindi ubona bo ribona gute uko nukuri bose mu gusenga bashiraho igishusho ikigirwamana bakemera kujya ku bupfumu n'uburozi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukikubita imbere y'ubupfumu n'uburozi kugenda ku mupfumu ningo kuraguza umuntu araguza umuntu aja mu bapfumu ntajuru azobona. C'est la même chose avec nabo byo babigukorera. Muramuri ko muravyumva bakunze ba Wakalayi TV. Ijuru hari abantu batari kumwe naryo nubwo bashobora bibaza ngo bari kumwe naryo. Hama atonya profete abantu canke umuntu Imana yatanguye kurema neza na neza ninde? Murakoze cyane. Umuntu yatanguye kurema wa mbere ni Adamu. Hama hacakurikira Eva nivyo hakurikiye Eva ntiyaremwe yavuye mu rubavu rwa Adamu. Uwaremwe gusa ni umugabo. Niyo mpamvu n'abagabo bararemwe. Niyo mpamvu umugabo atazoja mu ijuru bwaba ari ubuswa bwiwe yaba yasamaye kuko wararemwe uri kiremwa. Ibitari biremwa ntibizoja mu ijuru. Ibitari biremwa no nk'umukobwa wavuze ko ataremwe waremwe n'umugabo gusa. Ndavuze nti umugabo niwe yaremwe afise amahirwe 100% kuja mu ijuru. Niyo mpamvu kurusha umukobwa yamuvuye mu rubavu. None wakuvuye mu rubavu aragiye mu ijuru nawe ntumva ko hoba hariho gusamara. Okay, nugutahura neza umugabo niwe wa mbere afise amahirwe 100% kwinjira uko kubona ubwame bw'Imana gusumbya umukobwa. Ariko n'umukobwa navuze ko abwiza kujayo. So nagitahuye. Okay, ikibazo canje cyari iki Adamu na Eva ngabo barabayeho baribarutse bibaruka Gahini na Abeli sivyo barabyaye nabandi ego mu bw'inyuma ya Gahini na Abeli. Gahini nuko arica Abeli suko turiko turasoma muri Bible haranditswe ati Imana ishirako ikimenyetso Gahini nivyo kugira ngo ntihaze hagira umuntu azomugirira nabi. Kubera ko uzomugirira nabi Gahini azohanwa incuro 7 y'ivyo Gahini yagize gute yakoze. Ariko kandi Gahini aca arirukanwa. Muri ico gihe hari habayeho Adamu na Eva
na Gahini na Abeli ngira ngo nabatonya babo. Mbega Gahini yoba yaravyaye, yoba yararongoye? Gahini yaravyaye, yararongoye, na Adamu na Eva barakomeje baravyara, abitwa ba Seti n'abandi birimo muri Bibiliya bavyaye abatari bake. Yaravyaye n'imyaka yabayeho irazwi, iranditswe muri Bibiliya. Munyumvira Gahini, Adamu na Eva plutôt baravyaye nivyo baravyaye abandi. Seti nuwavutse. Bavutse Gahini na Abeli mugabo baramaze gukura. Yego. None Gahini ko tuzi abo aribo biremwa aribo bantu ba mbere Imana yari imaze gushira ku isi. Gahini yarongoye umuntu avuye hehe? Avuye mu muryango wa hehe? Tuzi ko Adamu na Eva aribo bantu batangwe kubaho. Murakoze cyane, icyo ni kibazo ciza. Ariko Bibiliya irabitomora. Bibiliya irabitomora ugiye gusoma ugiye kubisoma urabitora. Nakubariye isi ubwa mbere hariho ibindi bikoko byitwa dinozone kandi byahimbaza Imana. Isi yariho imaze kurema arema Gahini na Abeli. Bwa mbere nibo babyara, bamaranye kubyara barabahungu. Nyuma rero Bibiliya ntivuga, Bibiliya ikintu abantu badatahura, ntishobora kuvuga abakobwa n'abagore. Nivyo rero abakobwa babyagwa na Gahini na Plito na Adamu na Eva ntibigeze bavugwa bandikwa na Bibiliya. Niyo mpamvu n'igihe Yesu Kristo yagaburira abantu mu butayu bavuga barabaga 5,000, ariko abagore n'abana bangana uko bari buzuye, icyo gihe ntibavugwa. Rero icyo kibazo kigaruka ngaho. Gahini yaronganditswe. Gahini rero tuvuga ko yarongoye mushiki wiwe. Yego, mushiki we yagiye kurongorwa na Gahini kandi azi ko Gahini yavumwe, azi ko Gahini amaze no kuyica. Nakubariye abahungu nibo bavuzwe muri Bibiliya. Nivyo yaragiye mu kindi gisagara, babyaye abana batari bake. Yaba Gahini yaravyaye, yaba na Seti aravyara, ariko hamaze igihe Bibiliya iratomora igihe bamaze ataravyara, hama ico gihe aravyara. No kuvuga abandi bariko baravyara, bariko baraba benshi. Nuko rero byagenze kuri ico kibazo. Abantu botahura nawe botahura no kumenya yuko abakobwa bavutse, abagore n'abakobwa batavugwa muri ico gihe. Mbe ni igiki cyo tuma twizera Bibiliya? Icyo tuma twizera Bibiliya 100% yuko bijya byose vyanditswe muri Bible ari kujya nyene vyagenze canka ari byo. Ni kibazo ciza cyane uvuze. Ni kibazo ciza cyane uvuze. Ndakibajije kubera numvise wavuze yuko Yesu Kristo yavutse mu kwezi kwa 10. Umengo mu kwezi kwa 10. Ariko yanditswemwo muri Bible handitswe ivuka rya Yesu Kristo ni Noel. Oya, ntiyanditswe Noel, so ko ntaho biri ko ari Noel. Habavuga Bibiliya iratomora neza. Niyo mpamvu nakubari iki kintu uzeye cyaragize. Ti marayika yaraje. Byane biri muri Matayo. Aje abonekera Maria amubwira yuko azasama. Ico gihe rero ugiye kubiraba mu gihe muri kalendari y'Abaheburayo usanga hari mu 12. Nakubariye twebwe turi mu 12 muri mu Baheburayo ntabari mu 12. Baraduhinduriye twebwe, baraduhinduriye. Ico gihe hari nko mu kwa gatandatu ugiye kuraba hariya amezi yacu ico kimwe nayo muri Israeli, niyo mpamvu barabiduhinduriye. Nuko rero niyo nkubariye ugiye kuraba usanga hari 25 December twebwe kuri iki kalendari dukoresha mu mwaka wa 30. Nivyo hamugiye guharura indimara amezi 9 yavuze itariki y'ukwezi kwa 10 muri 31 umuntu uzeyikurikira. Nivyo rero muri Bibiliya nta birimo ayo n'amahishurirwa ndiko ndakubarira. Sinzi rero koca umbwira Bibiliya ni igiki cyo tuma tuyizera 100%. Kuko abantu benshi barafise ugusenga, barafise systeme basenga kubera ko bavukiye mu miryango isenga, bakuze babona batwagwa muri eglise, ariko exactement byinshi byo mu eglise hariho ibintu bataramenya neza. Urumva bo bagenda muri eglise kubera ko bakuze babona bagenda. Ndifuza kumenya ikintu cyo tuma twizera Bible 100%. Mbe Bible yaranditswe canke yakorowe nka korowani nkuko vyamabivugwa n'abamizini? Murakoze cyane, icyo ni kibazo ciza cyane nzi neza. Bibiliya yaranditswe kera byari ibintu bita amapapyrus, hama barabiteranya bagenda barabisenda barabigabura uko tubona ngo hari imirongo. Kera byari amapapyrus nk'ibiruro binini ntabwo byari imeze nkuko. Bamaze rero kuyisenda bakayandika uko barayitwandikira kugira ngo dufashe barayisigura no mu ndimi. Niyo mpamvu ururimi rwagiye biratakaza uburyohe, hari amajambo amwe yagiye aratakaza uburyohe.
kuko bayakuye mu kigiriki no mu kiarmenia yari yanditswemo no mu giheburayo bagashira mu gifaransa mu kidagi byagiye biratakaza uburyohe. Niyo mpamvu hari amajambo amwe uzosanga mu kirundi ugiye gusaba mu cyongereza ugasanga ntavuga kimwe, aratakaje sansi. Niyo mpamvu abantu icyo no kubarira coco Bibiliya twebe tuyifata nk'abakristo wari wese yayifata nka constitution nk'ibwirizwa shingiro y'ijuru. Nibyo rero iruhande yaho constitution bica bisaba yuko uronka irindi hishurirwa kugira ngo ubitahure neza nayo ubundi hari ni gutahura kandi n'uburyo yanditsemo. Hariho ibitabo bivuga histoire, hari ibitabo bivuga ubuhanuzi, hari ibitabo bivuga ibizoba, ibyo byose ukamenya ibyo ari byo. Niyo mpamvu mu gitabo isezerano rya kera bavuga ngo hari igitabo cy'amategeko byagiye biragira abacamanza amategeko bigenda birabaho gushaka naho tugera mu gihe cy'ubuntu. Igihe cy'ubuntu kirahava. Ivyaha ni bingahe muri Bible? Handitswe amabwirizwa 10, sivyo? Ivyaha in general namaze kumva ro nimvise yambwiye ko mani sisa kombye ivyaha biri mbe ni bingahe byose hamwe. Ivyaha urugero nakubarira n'ubwoko bubiri hari mu gifaransa bitwa les péchés et iniquité, mu kirundi hari ivyaha n'ibigabitanyo. So naguha karore k'icyaha mu buri muntu wese arumva icyaha icarico. Buri muntu wese arumva icyaha icarico. Igihe ukoze icyaha urumva umutima wawe urakwakiza, gusambana n'icyaha, kugira umutima wawe urakwakiza, uri igiturire, urengeje, utoteje umuntu. Ariko hari n'abantu bakora ivyaha bakubona ko ari normal, abo rero baba bareje gupfa. Nicyo impamvu hari ubwoko bwiri bw'imfu, more spirituel na more physique. Ni kuvuga urupfu mu buryo bw'impemu, ubu habaye deconnection yawe n'Imana n'ijuru, ukaba wapfuye mu buryo bw'impemu. Niyo mpamvu umuntu arikoze n'umutima ntusimba, yishe umuntu abona umengo nakanyegeri, so ntabona ko hari cyo yakoze. Uwo baramaze gupfa ku buryo muri spirituel. Mu ncama kabo bantu bamaze gupfa mu buryo muri spirituel, tubagire gute? Tubahebeye canke mwebwe muriho kubayira abo bantu nyene? Abo bantu niyo mpamvu tubabari ati nibaze kuri Yesu Kristo, bararushe bararemerewe. Uno munsi uje nahamagaye abantu n'umuntu yabaze inkoko, yashesha amaraso, akabaga inkoko, akabaga intama, kaziki, buri kintu cyose agacumita umuntu akamubisha amaraso cyangwa akamukera cyangwa akamutema, yaza tukabonana nkamubarira ibanga yakora kugira ngo abohoke. By the way, abakunzi ba Light TV murumvise yuko neza ivyaha si 10 si 5 si bingahe, me icyaha ni kirya kintu ukora umutima wonyene ukakwagiriza ati uracumuye. Ndibaza nuko icyo ni icyaha. Ndagenda no kubigabitanyo, la difference hari inekite. Ivyaha n'ibigabitanyo, ibigabitanyo ni iki rero? Nakarorero ni nkuko waca hano bariko baravuga umuntu nabi w'umugenzi, hama ntihagire ikintu uvuga, bariko baramusebya, aho bukoze ikigabitanyo. Wabwiza kugira ati no kirazira kuvuga umuntu nabi, ukamudefanda, uriko uranyumva, ukamuvuga neza, mugabo urenganye. Nivyo ico ni kigabitanyo. Kabiri, abantu ntibabizi. Kabiri, urazi no mu mategeko kugira udatabaye umuntu ngo none stasa na persona yandaje baragwiguhanira kandi urumva uwo buntu mengo nta cakirimo. Kabiri, urashobora kugenda ukabona ahantu bategereye umuntu bagomba kumugirira nabi, wewe ukamucako ntumukebure akagenda bamugiriye nabi, wewe ico ni kigabitanyo. Urumva ibyo byose nibigabitanyo, nayiko ndatanga uburero bw'ibigabitanyo. Ibyaha byo namaze kubivuga, ibyo byose nibigabitanyo. Okay, muravyumva abakunzi ba Light TV. Hama nagomba kubaza gatonya, turazi neza cyane yuko aha mu Burundi wacu Imana ntiyamyeho. Imana yo muri Bible, Imana twigishwa ntitwamye tuyigishwa. Ava hari bindi twigishwa bitandukanye n'ivyo twigishwa mu maeglize ubu. Bisigura ko abantu ba kera Imana twebwe turiko turiga bobo ntayo, hari abapfuye batanayizi. Mbega abo bantu bazobona ijuru koko canke ni mu muriro udashira? Ubajije ikibazo ciza cyane, uti abagiye imbere tutaramenya kuko tumaze imyaka ni pridosa ni imyaka hafi jana. Abari imbere bobo byagenda gute? Bari bafise uko basenga, baremera, hari ibyo bemera, hari ibyo bemera ari Imana, mugabo twebwe ubu turiko twemera nivyo. Rero sinacurubanza iryo nibanga ry'Imana. Ariko hari abantu n'ubu bavutse muri ama generation Imana yagiye irambarira ivyayo. Akarorero witwa Ndamama, shobora kuba umuzi, Imana yarambariye naroncishirirwa ko ari mwijuru. Kubera iki? Ngo yubatse urusengero iwabo kano kwa Katolika wanashaka ikiganda uwari mwijuru. Yego hari n'undi aheruka gupfa, Imana yarambariye ivyayo, naho bamusengeye bakamukorera imisati, Imana numwakire. Imana yarambariye ngo uzombarize abi wabo ahantu yubatse urusengero, kuko yarubatse amazu, arubaka ama entreprise, aragura amamodoka zimvye. Tuzabaze nimba yaraguriye patiri
canke shehe canke profete canke undi muntu imodoka yo kwiyunguruza canke intebe zo mu rusengero tuzambariza ariko ntavyo mbona sinamuvuga uwo muntu abakunzi ba Waka Light baca bamumanya. Okay, muriko muravyumva abakunzi ba Waka Light TV ngira ngende mu bibazo nka 2 canke 3 vyanyuma vyo guheza mugabo araza kwidusigurira neza kameme. Hariho nibwirizwa umengo rivuga ntukagereranye Imana n'ibigirwamana nivyo. Okay, mbega ukuntu abahindi basenga bashira ikigirwamana ngaho siko abashinwa la même chose bijya bintu kujya kuntu basenga urakwemera? Je ntabyo nemera mbo bijya nico kimwe bijya ntaho ntibaba bariko barasenga Imana bijya ntaho bitandukaniye n'ubupfumu no kuraguza. Urabona ugiye abantu bagenda ku bafumu no kuraguza usanga haterekereye ibintu bagakubita imizimu ikaza imizimu hari yitwa ibifaro hari n'indi yitwa ni mazina so utunze biki ni imizimu babahamagaye so rero bagakubita ibintu vyeye by'ibigereranyo bikaza bikavuga bikagirane ntiwavuga ngo ni Imana n'ubufumu bijya biri muri domaine y'ubufumu n'uburozi rero biri mu gisata cy'ubufumu n'uburozi kandi birabakorera. Je nagira ngo ukwemera kwabo kuri hajya nyene bijyanye nibaza yuko babifata nka kujya abakatolika bafata Bikira Maria kuko abakatolika mu gusenga nabo bashira igishusho cha Bikira Maria bakavuga ati dusabire mama wacu. None dupinze bajya bisigura ko n'abakatolika tuba tubapinze? Oya sico kimwe abakatolika narababayemwo barandeze nibo bandeze n'abantu beza uko ndavyibaza kandi narababonye n'abantu bafite ukwizera niyo mpamvu banaje na hano nibo bantu bafite ukwizera gusumbya abantu bitwa ngo nabakizwa kuko abantu bitwa ngo nabakizwa bafite akantu k'akamenyero bavuga ngo Bibiliya ngo turayizi Imana ikora uko no Yesu Kristo barayikinisha ariko umukatolika kubera aba yararizwe akakamubarira bamubare ngo usome irozari nishapure ngira ngo 3 cyangwa 6 ngo Imana izakugira igitangaza tukazokwikubita imbere ya Bikira Maria kome image ibyo ukeneye azabiguha n'abantu bafite ukwizera kunini cyane n'ukwizera je nabagereranya icyo nabonye ariko mu gusenga nabo nyene bashiraho ikigirwamana igishusho nkabajya abandi bahindi nkabajya bashinwa imbere yuko bagira bo ibyo sindabizi neza ariko icyo nibaza nimba bashira ikigirwamana imbere ni nka suforme yuko nk'icibutso ni nkuko abandi ushobora gufata bagashira ifoto ya mustanteri imbere bakayishira imbere ifoto ya mustanteri kugira icibutso urabona cyangwa ifoto yiwawe ugasanga mu nzu wamanisa ifoto kugira ubone tu umuntu ndiko ndagira ni proche ariko gusa ikibi ndiko ndakubarira kirimo kandi kibabaje kirimo nuko usanga n'amafoto y'abazungu kandi Bikira Maria ntabwo yari umuzungu buya tuvuze Ethiopia tuba tuvuze umwirabure nawe wagenda ukanda mushakashatsi Ethiopia no mwirabure kandi none hivyo urabizi abantu bose barabizi n'abazungu barabizi babitugirira tubizi babiduma mu maso babizi bavuga ngo l'Afrique est le berceau de l'humanité mu Kirundi ngo Afrika ni iki ni impetso y'amahanga yose n'abazungu nyine ibyo nibo babituzaniye so nibiharuro abizi ko byatorewe muri Egypte ave kujya muntu wa mbere yitwa Albert Nextens so none mugabo bagaca batuzanira abazungu bi Roma abazungu bo mu Faransa abazungu bo muri Amerika bakatuzanira ibishusho n'amafoto y'umuzungu kugira ngo tugende muri image oro Yesu Kristo n'umwirabure asa nkuko kwa wasa nkuko kwanje Bikira Maria ndamwemera nawe asa nkuko kwiwanje rega Mose yapfuye asa 20 yavukiye muri Egypte yavukiye muri Egypte n'umunyafrika bwana abarabu ntibirabura nkuko kwacu oyo rukoba ko biri kose kujya ko ba Ethiopia turasa tufaso abanyafrika tuvuze abanyafrika nuko abantu batarabimenye igihe ugiye Burayi cyangwa ukagenda hande uje mu Burundi ugiye muri Ethiopia bavuga ngo ugiye muri Afrika ntibavuga ngo mu Burundi bavuga uri umunyafrika pour dire uri umwirabure. Abanyene turiko turavuga abashinwa abahindi abaki wewe uri kurasenga ugahumiriza akwita ikigugu kubera ko avuga ati asenga ikintu atabona mbega ahumiriza asiri umuyaga ariko asenga umuyaga urumva bobo ukwemera kwa kuri hajya nyene yuko jewe ninasenga iki gikombe nkagisaba kiranshikana kandi nijuru nzoribona none
gute twebwe abandi bantu twoca tubihakana bati bijya vy'iwabo ntavyo twemera icyo nakora kandi nabo nyene ntibemera ivyacu nivyo nta juru bazobona ico secret nta abashinwa bose iyo bava bakagera bumva ikirundi bumve ni bumve bumve yuko byemera bemera ivy'iwabo bumve yuko batazobona ijuru abahindi ubona bo ribona gute uko nukuri abantu bose mu gusenga bashiraho igishusho ikigirwamana bakemera kujya ku bupfumu n'uburozi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukikubita imbere y'ubupfumu n'uburozi kugenda ku mupfumu ningo kuraguza umuntu araguza umuntu aja mu bapfumu nta juru azobona sera mu meshoza avec nabo byo babigukorera muramuriko muravyumva bakunzi ba Wakalayi TV ijuru hari abantu batari kumwe naryo nubwo bashobora bibaza ngo bari kumwe naryo hama abapfuye nabo nyene kera bataramenya batarigishwa ibi bintu byaje biziye mu mabibiliya nuko twobivuga ego ibintu byaziye mu mabible yavuze ati ntiyo bacira urubanza ariko nabo nyene barafise ukuntu biyungunganya mu gusenga nabo nyene basenga ibigirwa mana uko jewe histoire ndayizi sinzi ko nshobora kuba mbeshe abasenga ibigirwa mana bavyumve neza ko batazobona ijuru abarundi abatanzania abari ku isi yose bapfuye tutariga ijambo ry'Imana ryo muri bible abasenga ibigirwa mana bumve ko ijuru ari ku mwisi yego nivyo okay turu ivyo ndibaza twobigarukirizaho mugabo cenza ku kindi kintu narumvise ati mwarigeze gusengera umuntu yari yapfuye aravyuka siko araheza arazuka eske ico kwanza avant que ndacinjiramo gatonya ndakimenye kugira nabandi bantu bariko barabura babo mwumve yuko hari umuprofete narabonye abantu benshi baramupinga no babwira neza yuko na Yesu Kristo n'umwanya woza ngaha kuri no si y'uno munsi benshi bo mupinga nituzi ico Imana yamushizemwo ntitwihute gupinga rero murashobora kubura namwe bw'abanyu bivanye n'ivyo aza kudusigurira ngaha mumenye yuko hariho ubukiriro Imana yoba yaraturungikiye hano mu Burundi mbega vyagenze gute ico gihe iyo histoire sinzi ko idusigurira murakoze cyane twariko turasenga nk'uko turiko turasenga tubona abantu bazanye umuntu ikiziga bajaje muri bajaje baramuzana bamujyamikaje imbere turasenga twagiye kumusengera nyuma duhejeje byadufashe nk'isaha yose babiri n'undi mu profeti yitwa Jamari turamusengera agenda ameze neza nivyo twebe tuvuga uyu muntu yapfuye ntabahema abakanye yarakanya atimvye adahema atakihima na kimwe n'umutsi udaterera nivyo bimenyetso byerekana ko umuntu yapfuye hama turamusengera agenda ameze neza nivyo rero agenda atambuka nyene atwenga ayaga yego nivyo byagize bari bamwishe ngo bamutange nk'ikimazi mu bintu by'inzahabu muri Kongo yari afite ubwene gihugu bukomoka muri Kongo urumva ko ndiko ndabikora nk'ubizi rero icambere umuntu wese yapfisha umuntu afite ukwizera rega unyumve neza hari abantu bapfisha abantu bavuga ati siwe yapfa kugira ngo sinobona mama apfuye kugira ngo cengenda simbire muri ya modoka simbire muri ya nzu sinobona nakarapfuye bya deni ndari mutware hari abantu bameze uko yaba umwana we buze umwana ukimukeneye ufite ukwizera muzane mu nzu y'Imana tuzamusengera Imana izakora igitangaza bakunzi ba Wakalayi yamwishe ico cyambere ico cyo kugira ukwizera muzane uko kwizera kwawe ko nyene kurahagi ni ngombwa barinde kumuzane no kubera kibato kwizerera muhira amakavyukira muhira akavyukira twobimenya gute ahantu hose ni biza kantu babimenya kwa muganga ni kwa muganga hari umuka uhaganza niyo mpamvu ugiye kuri bata niho wagenda ngo wagiye kuharondera jeans kubera iki umwama haganza n'umwami w'amatelefone nukuri sukuri umwami aganza hano mu rusengero n'umwami akiza ni Yesu Kristo so rero agiraganza ahantu hose kwisi nzima atari mu rusengero ari muri presidence ari mu miduga mu mabisi nagira Yesu yamari hose Imana yamiri hose kandi ikindi naco hari abantu bavuga yuko Yesu namwebwe muramushira imbere mugabo ni nka kujya abashinwa bashira nabo nyene bigirwa mana imbere hari abantu batabizi ni byiza yuko abantu babimenya igituma twe dushira Yesu Kristo imbere hari muri ibyo yaririmbye ngo ni Alpha na Omega niwe mwana niyo mpamvu twe nibatisimu tubatiza ngo mu izina rya data n'iry'umwana n'iryampwemu yera oya twe tubatiza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti kuko ngo mu izina rya data manzo menye uwo data yitwa nde kuko we urazi papa wawe naje ndazi papa wanje amazina yiwe ntabwo ari papa so mwana
ubabagije ati uwo mwana ninde, abo babivuga bataba bafise hishurirwa ngo hatari hishurirwa igihugu kirapfa. So none uwo mwana yitwa nde, bakubara ngo ni Yesu Kristo. Sawa, uwo mwuka wera yitwa nde, bigaca bibananira. Ariko uwo mwuka wera ni umwitsa, ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu amaze kugenda abigishwa yababariye ati muri Yohana sinzobasiga muri imfuvyi, nzobarungikira umwitsa usa nka jewe nyene impwemu yanje ari we mpwemu yera. Nibyo rero wamaze kumva umwana yitwa mpwemu yera, umwuka wera ni Yesu Kristo. Jambo nawe niwe jambo nyene, jambo yamyeho yabanye nawe niwe Yesu Kristo jambo. Akakubarira abigishwa baramubagije ngo twobona so gute, twobona Imana gute. Ariko vrema ngumbonye habonye data, nyine undi urondera kubona ninde ko turi kumwe twamana, uwundi ushaka kubona ninde. Niko yababarira iryo jambo ngo ni jewe, ngo twochika mu ijuru gute, umve ngo ni jewe ukuri inzira n'ubugingo. None ibindi mugabo tukiraho nyene na jewe ndasho kuvuga ati umbonye ubonye Imana parce que ndi mwishusho y'Imana. Ico turacemeranya mugabo. Ico ku ruhande rumwe uremwe mwishusho y'Imana nivyo, ariko kandi usa na Yesu Kristo. Yego mbonye wewe mba mbonye Yesu Kristo, mba mbonye Yesu Kristo. Mwumva Yesu kuba yavuze kujya ni nkuko natwe twokivuga uko nyene, ariko so kuvuga ngo niyo Mana nyene ijya Mana. Reka nkuba ariko yavuze ati twashika gute, watubare twashika gute, ni avuga ngo ni jewe ukuri n'ubugingo buhoraho, ni jewe nta wundi. We niho ushobora kuvuga ngo jewe ngo ni inzira, ngo nukuri n'ubugingo. Muhammad ntabwo ari inzira. Bya Muhammad ntabyo nzi oya. Okay, abakunzi ba Light TV reka kwanza irindi zina kuko amazina usanga agize, ariko kandi ibyo duhuriza ko Yesu Kristo nivyo mu izina ry'Igiheburayo yitwa Yoshua. Ibyo ntangora turabihuriza ko ni ibyo rero. Umbariye ngo Muhammad ntazindi zina muri Bibiliya ryanditsemo cyangwa ritagize ene, ntabwo ntayishurirwa rya Muhammad ndumva ntiyabambwe ntiyagize ene, aho sina ntacu ntiyazutse numva ntacu nabivuga ko. Kandi noneho je nakwemera umugabo yazutse nakurikira umugabo yazutse. Uwo mwasengeye arazuka nawe nyene uramwemera? Uwo mwasengeye nawe nyene arazuka.